kuganira ku majambo y'Imana. Benshi rero muri umwanya komure barashaka ko bari batanga imirimo, abandi bakaba bari mu mihana, abandi bakaba bari hirya no hino. Ndagomba ko wotuza ugakurikirana uno umwanya mwiza. Ni Jackson Nkeshimana muri kumwe, kandi turaza kubana namwe uno mwanya wano majambo y'Imana. Ijambo ngomba ko tuza kuvugana, ngomba kukubwira nti vyukusenge. Ndasuye kandi ndakubwiye nti vyukusenge. Ndakubwiye kandi nti vyukusenge kuko ibi atari vyiza kuri wewe. Reka dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko igice cya 14 ku murongo wa 32. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 14 ku murongo wa 32. Havuga ati, maze bashika ahantu hitwa Igetsemane, abarira abigisha biwe ati, bamuricaye hano mbanze nje gusenga. Ajana Petero, Yohana na Yakobo na Yohana, atangura kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanje uri nakabonge kabagomba kunyica. Bamuragumye hano mube maso. Yunguruza imbere gatoya, yubama hasi arasenga, ngo ico gihe kimurengane asangwa bishoboka. Ati, Aba data, byose biragushobokera. Kura iki gikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Aragaruka asanga basinziriye, abaza Petero ati, Simoni, urasinziriye? Nurushe uba maso n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufise intege nke. Imana idufashe. Vyukusenge. Cyarigiye Yesu bari bagomba kumwica, yarafashe umwanya arasenga kugira ngo Imana igira icikoze, ihindure uwo mugambi w'ingene yoba apfuye. Mugabo nubwo byari bimeze uko, wari umubiri wa vyanka, mugabo umutima wo warakunda ko ico kintu gishoboka. Warakunda ko yocungura abana b'abantu. Umutima warakunda ko yogira umwanya mwiza wo kubana n'Imana yiwe, mu kuva ngaha kwisi akava muri uyu mubiri agasubira kandi mu ijuru, kuko yari Imana 100% kandi akaba afise umubiri, akaba umuntu 100%. Ico ngomba kuvugana nawe hanini na Yesu yabwiye Simoni Petero, amubwira ati, nurusha usenga, nurusha uba maso n'isaha n'imwe. Ngenda kubwire nti vyukusenge, utuma usenga basi n'isaha imwe yonyene, kuko ibihe si vyiza cyane. Ibihe si vyiza, nawe bishobora kuba ari vyiza kuri naka, mgo kuri wowe uravye neza usanga atari vyiza. Imana igomba guhindura ikintu mu bugingo bwawe, igomba kugira ikintu gishasha ikoze, ariko igomba ko ubanza ufata umwanya wawe usenge. Tusomye mu gitabo cy'Abitesalonike igice cya mbere, Paulo yandikiye Abitesalonike igice cya 5 ku murongo wa 17, hari ijambo ry'Imana rivuga ati, nimusenge ubudasiba. Nimusenge ubudasiba. Iryo ni nk'itegeko twahawe ko dukwiye kwama dusenga. Yesu nababwira Petero, bari kumwe na Yohana na Yakobo, ababwira ati, nimurushe muba maso n'isaha n'imwe. Ico nico mbona umenga umwanya muto wa mbere umuntu ashobora kuba ariko arasenga, wowe nk'isaha imwe yonyene, niburi isaha imwe. Ati, nimurushe muba maso n'isaha n'imwe, kuko yabasize hepfo gato aduga ku musozi kugira ngo asenge. Wari umwanya mwiza uko asenga, wari umwanya mwiza uko yegera Imana, wari umwanya mwiza uko aduga ku musozi. Haragera igihe nawe bisaba kufata umwanya uduge ku musozi. Suko wowe umusozi nyene, umusozi nk'uyu tubona, mugabo kandi umusozi woba natende wabiri. Wofata umwanya kwegera Imana. Achivutu mu gishingo cyo gusenga ukajamwo nawe ukavuga, niwihererane n'Imana niburi nisa
imwe yonyene iminota 60 uyegere kuko ibihe ni bibi. Isi yarahindutse, isi yarameze amenyo. Uwo taziga ariko fata umwanya wawe usenge. Uragomba kugira ikintu gishasha mu bugingo bwawe. Uragomba ko wama uri kurasenga. Nk'iri jambo twasomye mu Bitesalonike ba mbere igice cya 5 ku murongo wa 17 ati ni musenge ubudasiba. Niwigere umara umunsi wose uhere udasenze. Niwegere Imana, fata umunsi wose usenge, fata iminsi 2 usenge, fata iminsi 3 usenge. Hari amabanga uragomba kukwibira, hari ikintu uragomba kukugirira. Imana igomba kukongera inkomezi, ariko nibishoboka mu gihe utarasenga, nibishoboka mu gihe utaramwegera ngo uje hafi yiwe nawe agira ikintu gishasha akora mu bugingo bwawe. Yesu yarafise yaramenyera gufata umwanya akaja ku masengero, akaja mu masengesho. Haragera igihe akagija kuri uwo musozi wa Getsemane, haragera igihe akagenda kundi musozi, yama yagorobeje ku misozi kuko nibwo bwari ubuzima bwiwe, kandi niho yakura inkomezi. Urashobora kuba umuvuga butuma nkanje mbwo ugasanga nta mwanya n'umusi numwe uba ufise kuja ku musozi. Ijambo utanga si ijambo rifise ubuzima, ko kenshi urabesha n'abantu ukababwira ati iri njyo jambo Imana yampaye, kandi ugasanga by'ukuri ata jambo Imana yaguhaye, ni jambo wasomye gusa bisanzwe. Ariko uja ku musozi hari ikintu Imana igomba kukubwira ushikiriza ubwoko bwiwe. Urumuririmbyi urakompoza indirimbo nivyo, ariko ufata umwanya uje ku musozi uvugane n'Imana iguhe indirimbo zivuye mu ijuru. Yes Jack, birashoboka. Yes, indirimbo uzoza ubona zishunguruka, zirimo amavuta akomeye. Naho ukompoza uri mu mwemu, ukumva ko ufise mwemu, ukumva ko ufise ubushobozi buvuye mu ijuru, kuko ubufasha umwanya ugasenga. Isi yarabaye nabi, ibintu byose byarahindutse. Hari igihe wicara muri bus ukicara n'abantu kibaza ngo nabantu, ko mugasanga umuntu umwe muri abo bicaye ntabwo ari umuntu, ugasanga n'umudayimoni. We navyo umenya ko utagira amaso y'imwemu. Senga, kandi byose nta handi biva atari mu gusenga. Iryo ni ibanga. Fata umwanya usenge, vyuka usenge. Wararyamye, warasinziriye, vyuka usenge, uve mu bapfu, Kristo akumurikire. Muri no myaka hariyo n'ingwara zimwe zimusanga zitazwi. Ukaja kwa muganga akavura, hagera hirya yejo akabwira ati iya ngwara nabona nibaza siyo bwabo nini, akakuvura bikanka mu nyuma akabwira ati bwabo ni iyi nayo ntabwo yariyo ubu ni. Ugasanga agenda ahindagura ko nawe nyene ntavyamenye, kuko ni ingwara zitazwi, zitaragira amazina, ingwara ziterwa n'amadayimoni. Nakubwiye nti abo tugwana nabo saba inyama n'amaraso, ni impemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kandi izo nazo mu kugwana nazo nukoresha ibifunsi, nukoresha inkoho, nukoresha imyami, nukoresha inkoni, uja ku mavi. Hari abantu bamaze kugucira ubwo gupfa bakwiye ati tuzokwica, nta handi ugenda ni ku mavi. Ufise abana b'abakobwa wama wabigishije ijambo ry'Imana nivyo, wama wabahanuye nivyo, mugabo ucuja no ku mavi wasengere abana bawe ntibaba bahumbu, baba abahungu, baba abakobwa. Senga, fata umwanya usenge. Hari igihe dusenga ugasanga tuko dusenga amasengesho yo kwikurayo. Oya, niburi buri fata isaha imwe. Ati Jack, iminota 60 yose iyo ni myinshi. Mu masaha 28 uhora baguhaye. Ufise amasaha 28, fata isaha imwe yonyene mu masaha 28 wiyegereza uhoraho, ugira icyo uvugana nawe. Buri umuntu w'umugenzi wawe mumaze umwaka mutavugana, abakira umugenzi muba muzinanye byanciyaho, urarengana ukapepeya gusa ukarengana. Ariko umugenzi muhama muri kumwe kenshi, niburi buri rimwe ku munsi, ugira ingorane abishoboye niyo buraguseruka. Sasa nimba wamana na Yesu imyanya yose, umva wogira ikibazo nawe ari ngaho, vyuka usenge,
ibihe ni bibi kuri wewe, ibihe ntabwo bimeze neza, umugabo wawe asigaye aborerwa kandi ivyo ntabyo yamanye, kandi kubera amasengesho yawe make. Abarozi birirwa barakinda hejuru kunzi wawe, uno munsi bakaroga kana hirya ejo bakaroga, kandi kubera amasengesho make. Wamumvuga komindura ati nakufa. Oya, hauja kufa, si ushike muda uombe. Fata umwanya wawe usenge. Iki nico gihe cyawe rero cyo gusenga. Iki nico gihe cyawe rero cyo kwegera Imana. Era ubukene buri muri iki gihugu, si mu Burundi honyene n'ahandi, ubukene bwinshi. Waragerageje uko ushoboye kose, haragera n'igihe utangura kuzura kora ibintu vya fraude, ikindi gihe ugatangura kujya ibiturire, ikindi gihe ugatangura kwiba kugira ngo urabe ko utunga. Nibikunda naho utunga usanga utungira mu mafuti, mu vyaha gusa. Ariko fata umwanya usenge, Imana igukure muri ubwo bukene, kandi irabishoboye. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Yesu, nta kintu na kimwe kidashoboka kuri Yesu. Ibihe ntabwo ari vyiza, abantu barakubonuka urengana bimeze neza, wambaye neza, uvuga neza, utwenga neza, ariko munzi wawe ibibazo biriyo biruzuye. Munzi wawe ibibazo ufise birenga 100. Sinzi ikibazo neza na neza wowe ufise, mbwa uraho arakizi, kandi akene ko yo kubera inyishu, ariko inyishu yawe ica hehe? Mu masengesho. Kuko abo tunigana atarabi inyama n'amaraso. Ibihume bisigaye bigendagenda mu bantu, ntumenya ko ari ibihume, kibaza ngo n'abantu. Umunsi umwe niyo nari ndenganya ahantu, sanga abantu benshi bambwira ngo hari impene yavyaye umuntu. Ndahageze koko ntabwo nayibonye, mugabo abari ngaho baravyemeje ko babonye impene yavyaye akana gasa n'umuntu, ugafisa amaso nk'abantu, amatwi y'abantu, umutwe w'abantu. Iyo singorane. Uzumva abantu bafashe impene ku nguvu, ingurube ku nguvu, ivyo ni ibintu nzi. Ibihe ntabwo ari vya nyuma, ntihari hakwiye ko dusenga. Fata umwanya wawe usenge, wiyegereza Imana. Uragomba kugira icyo akoze mu bugingo bwawe. Ibihe ni vyinshi cyane wabayeho mu magogwa, nibiye vyinshi cyane wabayeho mu marushwa, waragiye hirya no hino, waragendeye abakozi b'Imana benshi, waragiye kubavugishwa benshi, waragiye hirya no hino, wararushe. Harageze n'igihe ivy'Imana ikubwira ubona umenga nibisanzwe, ukiye kuja no kubapfumu wumve nabonye nico baza kukubwira, wararushe. Ariko fuka musenge. Hari ibanga mu mavi. Aha ku mavi hari ibanga. Kuri ministere Karago hari ibanga. Naho fata umunsi wose mu ndwi, ukavuga ati mwami, jengi nafata uyu munsi wose nihereranye nawe, ngira icyo ndakubwiye, nawe ndindire numva icyo uza kumbwira. Oraho ntikausha, umwegeye ntamwirukana, abakeneye kumwegera, umubwire amagogwa yawe, umubwire ikiri ku mutima, umubwire cya kindi wumva kiri ibwina muri wewe, nawe ariteguye kugira icyo akoze mu bugingo bwawe. Ivyakubabaje ni vyinshi ndabizi, ivyakumereye nabi ni vyinshi. Ni kenshi wasenze uvuga ngo Mana je vraiment widoga, mugabo tuza. Niburi buri minota 60 uri hafi y'Uhoraho, ubwira Imana, uyibwira. Kandi si ngombwa makube wahinduye ijwi mono. Ibwire nkuko ari papa wawe. Nawe uvuga, ukavuga nkuko ndiko ndavuga, cyangwa ukavuga uko wumva, cyangwa ugasenga uryamye, cyangwa ugasenga uhagurutse, cyangwa ugasenga uri kuratembera, cyangwa ugasenga wicaye, cyangwa ugasenga upfukamye. Ugira umwanya wiharije
wo gusiga Petero, Yohana na Yakobo ubasige inyuma gato, ubasige hepfo y'umusozi gato, maze uduge ku musozi nawe. Jack, iryo ni hishurirwa. Yes. Banza umusige wa wundi ngaho, banza usige vya bindi ngaho. Simoni, Petero na Yohana banza ubasige ngaho, nawe uduge ku musozi gato, maze wihererane n'Imana, umubwire ivyo bikubabaje. Hari ibintu bisabwa gufata umwanya ukwiye wo gusenga. Si amasengesho uvuga uhagaze ufise igikombe c'icayi mu kuboko ugira uje ku kazi. Oya, sayo. Si amasengesho usenga uri mu rusengero, bamwe basenga abandi bamuhumirije amaso, abandi bahumuye, abandi baririmba, abandi bavuza imiziki, abandi bari hirya no hino n'ibindi. Sayo mvuga wa mwanya wawe wewe n'Imana. Nimba uvyuka saa 9 y'ijoro ukegera Imana, nimba uvyuka saa 6 y'ijoro ukegera Imana, nimba ufata umwanya wawe uri ku kazi ukegera Imana, nimba ufata umwanya wawe uri mu rudandazwa rwawe, nimba ufata umwanya wawe uri hirya canke hino, gira umwanya wiharije wawe n'Imana. Ndazi neza umutegetsi akomeye cyane yakubwira ati zuragerageza niburi n'iminota ingahe uzurantelefona tuyage, uzurambwira ibikugoye, uzurambwira ibikubabaje vyose. Ndazi ko uwo munsi n'umunota umwe ntukurengana, tutangura kurega ababanyi bawe wagusutse kwa mazi urenganye, wakuravye ikijisho wose ucugenda kubarega kuri uwo mutegetsi. Ariko Yesu agira kora ikintu gishasha, agomba kutangura intango nshasha. Warigeze kugira intango ihoba, ubu agomba kugira intango yindi nshasha, atari ya yindi ya kera, ariko yindi nshasha, utangure bushasha. Utijake kimaze imyaka 20 nk'igijwe. Yes, naco si imyaka Imana iharura namba na gato. Wa musuma ku musaraba sinibaza ko yoba yamaze n'iminota 5 akijijwe. Mugabo abafarisayo n'ababaherezi baramaze imyaka n'imyaka bambara ibikanzu biberekana ko bakijijwe, ko bazimana, ko ari abantu bagendera ku mabwiriza y'Imana, bagendana ibitabo by'ijambo ry'Imana bikomakomeye kandi bakavyambara ibindi mu mazosi kugira ngo umuntu wese amenye ko bazi ijambo ry'Imana. Kugira amajambo menshi mu kanwa sico nkubwiye, kugira rya jambo riri mu mutima wawe ubwira Uhoraho. Hari gige ugende imbere y'Imana ukumva wowe ukorora amosozi gusa, maze ukavuga amajambo avuye ku mutima, ya yandi ari bwina muri wewe. Hari umuntu afukama ku mabuye mu gusenga akavuga ati Imana simva ngaha utanyishuye. Hari wa wundi afukama ku kirago akavuga ati Imana simva ngaha utanyishuye. Hari gihe ujya mu bibazo ukiruka ukaruha ukabura inyishu, ufata umwanya w'amasengesho. Urashaka gufata umunsi umwe, urashaka gufata iminsi 2, urashaka gufata n'iminsi 3, urashaka gufata n'iminsi 4, n'iminsi 5. Yes. Hari igihe ufata iminsi 20, hari igihe ufata iminsi 40. Ikindi gihe nari mu kibazo runaka nafashe iminsi 40, kandi Imana yaranyishuye, kandi sinapfuye, n'ubu ndacariho. Yes. Ugafata umwanya ukwiye wo gusenga ukayegerera, kuko ibihe ari bibi, ibihe ntabwo bikimeze neza. Ibintu turimo muri no minsi ni ibintu uzi, kandi zishobora kudondagurira vyose uko bimeze. Mugabo urazi vyabaye ngaho mu karere iwanyu, urazi vyabaye aho muri quartier iwanyu, urazi vyabaye muri ntara yiwanyu, urazi vyabaye, urazi vyama vyabaye, urazi abavyeyi bakubita bica abana,
urazi abana bakubita abavyeyi, urazi abavyeyi bisha abana babo, urazi abana bisha abavyeyi babo, urazi abavukana bicanye, urazi abavukana bari mu manza n'uno munsi, urazi abavukana bameze ukuna kuriya. Ivyo vyose nivyerekana ko ibihe vyahindutse. Ubundi bw'umuntu muvukana yari umuntu wa hafi cyane, ariko umuntu muvukana niwe ari kwagukorera ikibi nk'ico, kuko ibihe vyahindutse. Mugabo wewe nawe ntubibona, uzinduka mu gatondo ny'icyayi wakironse, saa sita ugafungura, ku mugoroba ugafungura ukaryama, ukibaza ko ubuzima buzokwama bumeze uko. Fata umwanya usenge, kuko ibi hari bibi. Vyuka usenge, warasinziriye. None tuvuganye kuri, nuzi ko cyagiye wari usenga, nuzi ko cyagiye wafata umwanya ugasenga, ariko ubusenga usinziriye uryamye ku gitanda. Vyuka ufuka musenge, urabe ingene uronka inyishu y'ibibazo vyawe. Ureke guhangayika, ureke guhangayisha umutima. Uragomba kwa kwishura. None yo gusanga he yarakurondeye yarakubuze. Gira umwanya wawe naho woba muto. Yesu yahaye akarorero aba ba Petero na Yohana na Yakobo, ati nimurushe mu bamaso ni saa imwe. Isaha imwe jya ku musozi. Apana kumenyera gufungura guhera ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma. Oya, ibihe byarahindutse. Fata umunsi umwe mwinga, wiyegereza Imana uvuga ati Mana uyu munsi genda uguhaye. Ngomba aba ari umunsi nzora nkubwira ivyanje. Nawe mugabo papa umbwire nanje. Yes, Imana iravuga. Yaduhaye iminwa kuko nayo izi kuvuga. Yaduhaye amatwi kuko nayo izi kumva. Yes, ibibazo vyawe bizoherera mu masengesho. Fata umwanya ukwiye usenge. Kubwo amasengesho make usigaye utukana, kubwo amasengesho make usigaye wiba, kubwo amasengesho make usigaye uja no mu busambanyi, kubwo amasengesho make usigaye uja mu manza z'abantu barondera abandi kubica, kubwo amasengesho make ivyo usigaye ujamo birateye isoni, kandi nta muntu abizi. Wowe urabizi, n'Imana irabizi, kandi umunsi urizina ndakwibira akabanga, kandi navyo waruzi. Umunsi urizina Imana izovyibira akabanga babandi bayegera. Ati ntubona naka, nubwo mubona ahagaze haje imbere, nubwo mubona akora kuriya canke ameze uko, buriya nakinogera, buriya asigaye akora ukunuku. Hari umunsi Imana izokumara amazi gushira habona, ikugaragaze, igushira hagaragara, abantu bose babimenye, bamenye vya bindi wari umaze imisi ugenderamwo, babimenye vyose. Yes, Imana yori bigira mwe nivyo, ukamaramara mu bantu. Wahora ukora ivyaha vy'ubusambanyi, ufise umudamu wawe witwa kukijijwe, undi munsi ukaza wumva babimenye, baragufashe. Ubundi niwe ngo umuryango waciye wiyugara, kugeza aho nyene urugo araza asanga wa muntu ari ngaho, bari muri cyaha. Yes, Imana irabigira kugira ngo ikumara amazi. Fata umwanya usenge, warasubiye inyuma. Ugushavuje muri no misi usigiye uvuga ati ndakwereka, kandi kare n'ivyari bimeze uko. Warasubiye inyuma. Fata umwanya w'amasengesho, Imana ikugirire neza. Satani ntabwo yanezerewe n'ingene wari ukijijwe. Satani ntigeze anezerwa na ya myanya wafata. Uri ukavyabiye wigeze kubaho ibihe vyiza vy'imwemu, kandi uvyibutse urarira, kandi uvyibutse biragutera agahinda. Ariko ntufata umwanya ngo usubire hahandi wari uri. Fata umwanya, uragomba kugirire neza, kandi agomba agira ibintu bidasanzwe mu bugingo bwawe. N'igihe cyawe cyo gusubira ku murongo w'amasengesho. Umuntu akuvuze nabi usigaye uhiga kumukubita. Wo warasubiye inyuma cyane. Usigaye uhiga kwica,
warasubiye inyuma cyane. Fata umwanya usenge. Vyuka usenge, warasinziriye. Ibihe byawe ntabwo ari byiza. Kandi impamvu ngubwiye ntusenge nuko imbere ashaka kubaho ikintu kibi utazi. Kandi nutasenga kikaba uzovuga ati kandi Jackson yari yarambwiye. Fata umwanya usenge kuko imbere yawe ntabwo ari heza cyane. Fata umwanya wiyegereza Imana. Kumbura urudandazwa rwawe go barugira ruhombe we ntavyuzi. Kumbure uwawe agira accident ntavyuzi. Fata umwanya usenge. Cyangwa ubwawe kumbure wavugira accident. Fata umwanya usenge. Warasubiye inyuma. Reka ndogwe kano karirimbo inyuma yaho cyanda gusengera. Nikikumbuka ya kanisa ilivyokuwa wakati wa uamsho, nalizaifu tulio nayo leo, machozi yananidondoka. Nikikumbuka mimi, nikikumbuka ya kanisa ilivyokuwa wakati wa uamsho, nalizaifu tulio nayo leo, machozi yananidondoka. watu walipojazwa na Roho Mtakatifu, waliongozana katika kuomba na kufanya mambo mengi ya ajabu, huku wakidumu katika upendo. watu walipojazwa na Roho Mtakatifu, waliongozana katika kuomba na kufanya mambo mengi ya ajabu, huku wakidumu katika upendo. ishara nyingi huko, Ishara nyingi zilitendeka, magonjwa magonjwa ya ajabu yaliponyeka. Ishara nyingi zilitendeka, magonjwa ya ajabu, magonjwa ya ajabu yaliponyeka. Idadi ya waamini ikaongezeka, kanisa la Bwana likajazwa roho. ishara nyingi sana, Ishara nyingi zilitendeka, magonjwa ya ajabu yaliponyeka. ishara nyingi zilitendeka, magonjwa ya ajabu yaliponyeka. Idadi ya waamini ikaongezeka, kanisa la Bwana likajazwa roho. namna gani uamsho utaingia Utaingia kanisa la Bwana, kanisa la Bwana. Baba yangu Baba, uamshe mioyo yetu, uamshe mioyo ya watakatifu. Baba yangu, namna gani uamsho utaingia kanisa la Bwana. Baba yangu Baba, uamshe mioyo ya watakatifu. Baba yangu
reka dusenge rero uwo muntu yaramaze gusubira inyuma mu buryo bw'amasengesho uko waruri kose mu buryo bw'amasengesho. Nimba wari wasubiye inyuma turagusengera kugira ngo Imana ikugire neza usubire ku rutonde. Nimba utari wigeze ujya mu mwanya mwiza w'amasengesho nk'uwo, ndagusengera kugira ngo Imana igushire mu rutonde rw'amasengesho, kuko ni igihe cyawe nawe cyuko wishugwa, kandi ntuzokwishugwa utafashe umwanya w'amasengesho. Aho bironkeka naho nyine mu masengesho, aho abantu babiherebwa naho nyine mu masengesho. Fata umwanya wawe kugira ngo usenge, fata umwanya wawe kugira ngo wiyegereze Imana, fata umwanya wawe kugira ngo ubane n'Imana. Ni igihe cyawe Imana igomba gukora, ni igihe Imana igomba kugira icyo ikoze, kandi inyishu yawe iri aho nyine mu masengesho. Ngomba ndagusengere Imana iguhe mpwemu w'Imana agushoboze, akurongore mu mwanya mwiza w'amasengesho, kugira ngo bya bibazo bibe uronkemo inyishu, na cya kindi cyari kugoye inyishu ishobore kuboneka. Dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, uri Imana igororotse, uri Imana igira neza, uri Imana ikunda abayo, uri Imana utubabaye. Mana, washimye kuno munsi twiga kuri ino jambo ryo gusenga, ngo tuvyuke dusenge. Twarasamaye, twarasinziriye, ati mbega nta n'isaha n'imwe toba amaso. Yesu Kristo, ndasabiye uno mwene data yarigeze kuba ibihe byiza by'amasengesho, ariko yarasubiye inyuma. Yarigeze kuba mu bihe byiza biteye imbere mu buryo bw'amasengesho, ariko ubu ntago bikimeze nka kera. Kristo, mugire neza, umusubize kandi mu bihe byiwe by'amasengesho, mu bihe byiza, mu bihe yakubonamwo, mu bihe yabona igitangaza cyawe, mu bihe yabona ukuboko kwawe, mu bihe yabona ikiganza cyawe. Kristo, gira neza. Kristo, niwigaragaze nk'Imana. Kristo, niwigaragaze muri ibi bihe bigoye, kugira ngo umwana wawe abone ikiganza cyawe. Era aba bafite ibibazo byinshi cyane, era uyu ari Kigali bagomba kumugira operation. Yesu, ndagusavye ko mugira neza, aveyo ameze neza, ntagire ikibazo na kimwe gira. Ndakweretse umama nawe umwana yamupfiriye mu nda, nawe mubere inyishu muri uno mwanya. Ndagomba ikiganza cyawe kigaragare. Papa, ndashimye kuri aba bantu banerefona bambwira ko wabagiriye neza. Ndagushimiye Kristo kuri wa mama banerefona ku munsi wejo, ko twamusengeye yaramaze imyaka 17 atavyara, ko noneho afise imbanyi. Kristo, ndagushimiye kuko imyaka 17 isimi Kenya ntabwo ari je nabikoze, ariko ni wewe Papa, wewe ushoboye. Ndagusavye kandi ko wogirira neza n'aba bandi bose bafise ibibazo, barira, bagutakambira, kandi babonye kwinyishu iri wawe. Kristo, ndagushimiye kuri uyu mupapa aje kunerefona ambwira ko ya madeni twamusengeye ko akira, ko ariha, ko yamaze kuyariha. Icubahiro kibi cyawe. Ndagushimiye no kuri uyu mwigeme yakize twamusengeye. Papa, gira neza, ni wibutse abantu bawe imyanya y'amasengesho, ko mu masengesho hari byose, maze wabere inyishu mu bihe byabo byose. Mu gihe cyose bazoguhamagara, Papa, uzobumvirize kandi ubishure. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo, Umwami n'Umucunguzi wacu. Amen. Muri umwanya w'ijambo ry'Imana bari kumwe na Jackson Nkeshimana. Nimba mufise ikibazo cyangwa ukeneye gusengerwa, urashaka kuntelefona cyangwa ukanyandikira kuri 79 57 14 29. Ni ukuvuga 79 57 14 29 cyangwa 75 57 14 29. Ni ukuvuga 75 57 14 29. Yesu abahezagire.